Ndonge ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho mugenda mudukurikirana muherereye. Mwese mudukurikirana muherereye mu bihugu vy'amakungu ya kure, cane cane abadukurikira muherereye mu bihugu vyo ku mugabane w'Abanyamerika, abari hirya nino mu bihugu bitandukanye vyo kw'isi. Mwese mudukurikira muherereye ku mugabane w'Abanyaburaya, abari hirya nino ku mugabane w'Abanyaziya, abadukurikira muherereye ngaho mu gihugu ca Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Mwese mudukurikira muherereye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbiri, imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho uri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, fyonda sabone hama uraca uja ngaha iburyo ufyonde no kwako kantu kameze nk'agakengeri, amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bize bigushikira aho uzoba uherereye hose. Amakuru agizweko ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, rero ibintu bibandanya kuba bibi cane, ibintu vyakomeye, ibintu vyabaye nabi, ibintu bihinduye isura. Ni mu gihe hariko haravugwa ko abagwanyi benshi cane bahejeje kwinjira ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho byikekwa ko rero umutekano ugiye guhungabana, ibintu bigiye kuba bibi cane, ibintu bigiye gukomera gusumvya ivyo uko vyari bisanzwe bimeze. Amakuru aravuga ko muri kibira ca Rukoko abasoda basanga amajana indwi bahejeje kwinjira. Abanyagihugu baciye babona umurongo munini cane w'abasirikari benshi baciye bajabuka uruzi Rusizi ngo binjira mu gihugu c'u Burundi bavuye ngaho mu gihugu ca Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo, ngo bakaba baje ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ni mu gihe umutekano biboneka ko utifashe neza kuva vyatanguye kuva aho umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye akoze amabara akavuga amajambo ateye ubwoba, akabeshera igihugu kibanyi, igihugu c'u Rwanda. Aho rero ibintu biboneka ko biza kubandanya biyangara nk'uko amakuru ariko aragenda abivuga ngaha mu gihugu c'u Burundi. Bari baboneka ko intambara iriko iratutumba hagati y'igihugu c'u Burundi ndetse n'ibihugu vyo mu karere. Amakuru aravuga ko Ndayishimiye niwe yakoze ibara kuja kubesha imigwi yitwaza ibigwanisho, ngo biraboneka ko igomba kugira ikintu ikoze, iragomba gutera kugaba ibitero ngaha mu gihugu cacu Burundi. Murazi ukungene ari Rede Tabara yavuze ubwo yagaba igitero mu ntara ya Bujumbura mbere, kandi irasubira igaba ibitero bitandukanye. Biraboneka ko ibiriko biragenda biba ngaha mu gihugu c'u Burundi ari ibintu bikomakomeye cane, bishobora kuza gusiga habaye ibintu bidasanzwe ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Amakuru aragenda yemeza ko umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yaciye asoka igihugu, ariko ngo hari abajenerali bariko baragambana ngaha mu gihugu c'u Burundi. Abo bajenerali bakaba bariko barakorana vya hafi n'abagwanyi ba Rede Tabara. Abo bajenero batariko barashikwa ku murango kugira ngo bamenyekane, bakaba ari abajenerali bakomakomeye cane bipfuza ko bashobora gutembagaza ubutegetsi, kuko babona ko intwaro ya CNDD-FDD atawo yishigikira kuko itazoramba ngaha kuri mbuno butegetsi, ishobora kutazoramba. Amakuru arabandanya kwerekana ko inyeshamba za Rede Tabara zaciye zivuga ko zigomba kugwanya ubutegetsi bwa CNDD-FDD, kuko CNDD-FDD nta kintu iriko irakora ngo igire ico ikoze igaragaze ukungene iyevana abanyagihugu mu bukene barimwo. Ifaranga ry'u Burundi ririko rirata agaciro, umengo bari mu ntambara imaze imyaka n'imyaka, ngo ririko
ribandanya kugwa hasi, rirabandanya gukoroka. Amakuru rero atandukanye ariko aravuga ko ibintu bishobora kuza kuba bibi cane mu gihe abo bagwanyi ba Red Tabara boba binjiye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yaciye avuga ko abo bagwanyi ngo boba bafashwa n'igihugu kibanyi c'u Rwanda. Ibiboneka ko abagwanyi boba bafashwa n'igihugu kibanyi c'u Rwanda bagaturuka bagatera bava mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Ni ibintu biboneka ko bitashoboka kubera ko ibiriko biragenda bivugwa n'umukuru w'igihugu mbere n'abandi bategetsi bakomakomeye cane vy'uko igihugu kibanyi c'u Rwanda arico gifasha abo bagwanyi baba bariko baragenda batera canke bagaba ibitero ngaha mu gihugu. Ngo biraboneka ko ari ububeshi bukomakomeye cane. Amakuru aragibandanya kuvuga ko umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ivyo ariko aragenda avuga atahwaniro cabona na kimwe afise cemeza ko ivyo Ndayishimiye yaciye agenda ashikiriza ko bitari vyo na gatoyi. Amakuru rero ariko arava mu bategetsi bakomakomeye cane mu gisirikari c'u Burundi harimwo ngo abajenero batandukanye. Abo bajenero bakaba aribo ngo badashigikira intwaro ya CNDD-FDD bivanye nuko babona ko CNDD-FDD naho izoshikana igihugu c'u Burundi. Amakuru yo kwizigira, amakuru twaronse avuye ku musirikari umwe mu basoda ba FDNB aravuga ko ivyaciye biba ari akamaramaza. Ngo barabona ko umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye atangingo zifatika canke ziboneka ariko arafata kugira ngo abandanye arwanya abo baroberi canke abakaboko n'abandi bajenero bivugwa ko batamushigikiye. Amakuru yo kwizigira rero uyu mujenerali yatanze aravuga ko hari benshi bagomba kuzoshigikira umuhari wa Red Tabara, naho umukuru w'igihugu yama abesha ko uyu muhari wa Red Tabara ufashwa n'abanyarwanda. Biraboneka ko ari ububeshi bukomakomeye cane kubesha k'umukuru w'igihugu afashanyije n'abandi bajenero bamushigikiye. Ngo bikavugwa ko abo bajenero bamushigikiye ari abo basangira amahera ava mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo mu kurungikayo abasirikari. Abo basirikari bagaca barungikwa ngaho mw'ico gihugu ca Kongo, ariko hakaba hari amahera ico gihugu ca Kongo cishura kikeyishura igihugu c'u Burundi. Ayo mahera agaca aja mu mifuko ya bamwe mu bategetsi bakomakomeye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ayo mahera ntaje mu kigega ca leta, ahubwo akifatirwa n'umukuru w'igihugu mbere na Prime Niyongabo, akaba aribo bagabana ayo mahera ava mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo hamwe n'abandi batandukanye mu bategetsi b'igihugu c'u Burundi, nk'uko amakuru ava mu bajenero atandukanye agenda avyemeza. Amakuru rero kuri aka kanya twabashikiriza nuko tubandanya gutohoza tukamenya ivy'ico gitero c'abo bagwanyi baciye binjira ngaha mu gihugu c'u Burundi bakaja kwinyegeza mu kibira ca Rukoko, nk'uko amakuru ava ngaho ku banyagihugu baturiye ico kibira ariko aragenda avyemeza. Kibazwa niba abo bagwanyi bo bafashwa n'igihugu kibanyi c'u Rwanda bagatera baturutse mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Fyonda subscribe ni bukoresha ururimi rw'icongereza canke ni bukoresha ururimi rw'igifaransa ufyonde sabone, ama uracuja ngaho iburyo urafyona no kwa kantu kameze nk'agakengeri
amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose ku isi.